Reka subira ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yisaha, amakuru ahambaye, amakuru yuta cyane kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, aho tuza kunyarukira ngaha mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, tukaza kurabira hamwe ibiriko biravuga ko inama nkenguzamateka yasubiye guterana kandi ikaba iriko irashaka kumenya uzorongora inama nkenguzamateka. Amakuru aturuka mu kinyigero nuko Gervas Ndirakobuca ari we bagiye kurongora inama nkenguzamateka nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza. Turaza kunyarukira rero turabire hamwe ibiriko birahavugwa, ndetse turaza no kurabira hamwe ibyashikirijwe na Prosper Ntahorwamiye uramutswa umuguseni ujejwe gutegura amatora ngaha mu Burundi. Byose ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi kunyarukira i Bujumbura turabire hamwe kuri ko birahavugwa nyuma yuko hari umukongomani yarashinzwe ibikorwa hari umukongomani nyine mu minsi heze mwana mwabyumvise ko yajanywe muri Kongo avanywe mu Burundi. Turaza kurabira hamwe ivyabo ndetse n'imvo n'imvano, aho bivuga ko yari yanyurujwe ni perezida ry'u Burundi rikaca rimwambukana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo ajye gusambishwa imbere y'ubutungane, ariko ngo bikakorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Byose ku buryo bw'idonido turaza ko bibashikiriza, ntimujye kujya kuri imunisha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV, imunisha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbanze inyarukire ngaha mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe turabire hamwe uko biriko birahavugwa. Aho rero inama nkenguzamateka y'u Burundi ya 2025-2030 igizwe n'abakenguzamateka 13, akari abakenyezi 6 ndetse n'abagabo 7. Byashikirijwe na Prosper Ntahorwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni kuri uyu wa 2025 Mukakaro uyu mwaka mu birori byo gutanguza ibiharuro by'ifata kibanza byavuye mu matora y'abakenguzamateka aheruka kuba ku igenekerezo cya 23 Nyandagaro uyu mwaka muri umwaka wa 2025 nyene. Muri ico cegeranyo kandi abakenguzamateka 10 nibo baheruka gutorwa, bose bakaba kandi bava mu mugambwe CNDD FDD bagizwe n'abahutu 5 ndetse n'abatutsi 5. Abakenyezi akaba ari 5 ndetse akabagabo nabo 5, hakaba ndetse haciye hongerwa ko abatwa 3 bagizwe n'umukenyezi umwe ndetse n'abagabo 2 nkuko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ingingo yaryo y'185 agace ka 2 n'ibwirizwa rigenga amatora ingingo y'142 agace kayo okabe. Prosper Ntahorwamiye agashikiriza ko hatowe abakenguzamateka 2 ku ntara imwe hatisunzwe igitigiri c'abene gihugu baba muri iyo ntara nkuko iyo ntara ingana. Akaba kandi yabibukije ko abakenguzamateka batowe hisunzwe indinganizo nshasha y'intara zigize Burundi, bakaba batowe n'abajenama b'amakomine baheruka gutorwa mu matora yo kuwa 5 ruheshi uyu mwaka, bakaba kandi bangana n'igihumbi n'abantu 54, nayo abitabiriye amatora akaba ari abantu 1053. Amajwi yabaye ipfa gusa akaba ari 2 gusa na 2 ataco batoye. Ayo matora kandi y'abakenguzamateka akaba yitabwe ku rugero rw'ibice 99 n'ibice 91% nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mubegereye ngaho nyene abandanya abishikiriza. Ni inama rero igiye kurongorwa nkuko biriko biranuganurwa ko ishobora kugiye kurongorwa na Gervas Ndirakobuca. Nimeye ko kandi uyu nguyu yari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ariko biriko biranuganurwa ko ari washobora gutorerwa kurongora inama nkenguzamateka nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mubegereye mu masoko yegereye ngaho nyene abishikiriza. Reka kandi tunyarukire i Bujumbura turabire hamwe naho ibiriko birahavugwa, aho ibinyegezwa kwihagarikwa ry'umuserukizi wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse nico rigamije.
Kuwa kabiri Nyandagaro uyu mwaka ibinyegezwa bibandanya kuba byinshi kubiriko birashikira Willy Murumba aserukira Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo mu Burundi kubw'amakuru yegeranijwe n'imbonesha kure yacu. Uwo mukozi wa ambasade yahamagariwe i Kinshasa umugwa mukuru wa Kongo kwisigura kuvyikwekwa ku bucuti ngo hagati ya bamwe mu bakozi b'ubuserukizi bwiwe ndetse n'urunani AFC rutwarwamo M23, umugwi witwaje ibigwanisho wigaruriye uburere bwinshi burimo ndetse ubutare buseru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe ndetse n'imigwa mikuru ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Babiri mu bakozi b'ubuserukizi bwa Kongo bagirizwa ivyo barahagaritswe baca barongikwa byihuta i Kinshasa mu ntango z'iyindwi bajanywe n'indege idasanzwe yari yarongitswe na leta ya Kongo. Ubu bapfungiwe kandi bariko babarizwa muri ANR igendereza ry'igihugu ca Kongo ndetse na Demiapo. Kubw'amakuru yacu inyuma yo kumvirizwa n'abamukurira uwo ambasaderi yoba yaragerageje gusubira mu kazi kiwe i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, ariko yoba yarabujijwe gusubira i Bujumbura. Indongozi za Kongo zikaba zamutegetse kuguma i Kinshasa. Kuri uwo wa gatanu kandi imbuga harimo ndetse imbuga hwaniro zarabivuze ko cyane abenshi mu bandika ku mbuga hwaniro bavuga ko uwo mutegetsi ngo nawe nyene yuba yahagaritswe nawe kubera izo mpamvu. Kugeza ubu nta na kimwe kiramenyeshwa n'indongozi za Kongo canke ubushikiranganje bw'imigenderanire ico kigaha ikibanza ibihuha. Uburundi bufadikanyije na Kinshasa mu bya gisirikare bwararungitse abasirikare 10,000 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufasha FARDC igisirikare ca leta ya Kongo ndetse na Wazalendo kugwanya AFC ndetse na M23. Gitega ndetse na Kinshasa zagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda gushigikira M23, u Rwanda narwo rugahakana ibyo rwagirizwa kandi ahubwo narwo rukagiriza Kinshasa n'u Burundi ko bishigikiye FDLR, umugwi wagirizwa kuba aragize ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Agacerere k'indongozi kuco Willy Murumba ashobora kuba hamwe ndetse n'ivyo yagirizwa by'ukuri nta kindi biriko birazana atari ukwigwiza ibibazo mu gihe abategetsi benshi bariko barabikurikiranwa kandi bakabandanya barukurikiranwa cane, abenshi ndetse banafise ubwoba ko bashobora no kunyuruzwa nk'uko babivuga. Reka dusimbire muri Tanzania naho turabire hamwe ibiriko birahavugwa, aho rero muri Tanzania ngo hongeye kuba iterabwoba rihatira impunzi z'abarundi guhunguka ku Kigoma. Kuwa kabiri Nyandagaro uyu mwaka abategetsi ba Tanzania barabandanya gushira igitsure ku mpunzi z'abarundi, ubu bakaba kandi bariko babazitera ubwoba baciye ku mashirahamwe y'abagira neza. Ayo nayo yaragabishije impunzi ko ibikorwa byazo bizorangira mu kwezi kwa Kigarama 2025, ibyongereza ubwoba bw'uko bazohungurwa ku nguvu. Indwi iheze cane yabaye yarimwo umuruho ku mpunzi z'abarundi ziba mu karere ka Kigoma ahari ikambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu, aho izo mpunzi zashikiye. Kuwa kane intumwa z'indongozi za Tanzania ziherekejwe n'abaserukira amashirahamwe y'abagira neza zaragiye mu ikambi ya Nduta. Urongoye iyo kambi ntiyayiriye umunwa mu kuvuga ko Tanzania ibona nabi impunzi z'abarundi ku ubutaka bwa Tanzania. Yongeye ko kandi ibishoboka byose mu bitegerezwa gushirwaho kugira izo mpunzi zitahuke imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanyijwe mu mwaka wa 2027. Agasaba amashirahamwe y'abagira neza gushikiriza iyo ngingo mbi ariko inezera Tanzania, niko yavuganye agababaro.
amashirahamwe y'abagira neza yatangaje ko ibikorwa vyayo bigiye guhera. Amashirahamwe y'abagira neza akorera mu makambi Danish Refugee Council Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo, IRNC, International Rescue Committee, World Vision, Save the Children yarakurakuranye mu gufata ijambo amenyesha ko ibikorwa vyayo bigiye guhagarara. Uwuserukira Save the Children yaciye ku ruhande mu kuvuga ati ntitugishoboye kubandanya tubaha ifashanyo kuko uburyo bwabuze, tugiye kugara muri Tanzania no mu bindi bihugu bitandatu, ariko muracafise amezi 5 kugira ngo mutahuke iwanyu. Ayo majambo yarasubirijwe uko nyene n'abaserukira DRC ndetse na IRC. Ayo mashirahamwe kandi akora mu bisata bikomeye nk'amazi, isuku, indero, uburaro n'ufasha abageze mu zabukuru canke abafise ubumuga. Ishirahamwe mpuzamakungu PAM ryo ryamenyesheje ko ryamaze kugabanya imfashanyo y'ibifungurwa ku bice 50%. Nta na kimwe cerekana ko ibintu bizohinduka, ahubwo bishobora kunyuka, niko uwuriserukira yashikirije. Mu bijanye n'amagara y'abantu, Médecins Sans Frontières yamenyesheje ko hari ubukene bw'imiti no kugabanya abakozi bayo. Ivyo avuga ko byatewe na politiki ya leta ya Tanzania hamwe ndetse n'ubukene bw'amafaranga. Impunzi mu gacerere kandi zihebuye zikoraniye mu kibuga ca zone ya 5. Impunzi ntizubahutse kubaza ikibazo na kimwe. Ntaco dufise tuvuga, turabona ko iherezo ryacu ryegereje, ntaco twoshobora gukora. Amarira yacu kumbe ntiyahavuye yumvirwa, niko bashikirije mu kwiyakira. Bamwe mu bise izo nyigisho nk'insiguro zibagiriza bavuga ko ari uburyo bwo kubatera ubwoba. Umukuru w'igisagara co muri Induta yarondewe n'imbonesha kure yacu yaremeje ko hari ibintu byifashe nabi. Impunzi ziriko ziyandikisha ku bwishi kugira ngo zitahe, zirateye ikigongwe, twaragurishijwe, birababaje cyane kubona abagira neza bakurikiza umukino wa leta ya Tanzania, niko yagaragaje umubabaro. Iminsi 2 imbere y'ivyo, uwo mugwi nyene wari wagendeye ikambi ya Nyarugusu. Inyigisho zari zimwe, ubutumwa bwari bumwe, ijambo ryari rimwe, niko umuyobozi w'iyo kambi yavuze. Iryo terabwoba riteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Impunzi ziriyamiriza izo ngingo z'ugutahukanwa ku ngufu mu gihe amategeko mpuzamakungu azikingira, harimo ndetse n'amasezerano y'i Geneve yo mwaka w'1951 yerekeye izina ry'uburenganzira bw'impunzi. Ayo masezerano kandi atanga uburenganzira ku mpunzi, akerekana iyo leta itegerezwa na leta mu kuzikingira. Ayo mategeko kandi ategekanya ko impunzi zifatwa neza bishoboka cane mu bijanye n'akazi, indero, gufashwa ndetse n'ubwigenge bwo gutembera. Itegeko rikuru ni iryo kutirukanwa, rikaduza amareta kwirukana arungika impunzi mu mareta ubuzima bwazo buba bwobangamirwa. Impunzi z'abarundi ziragiriza HCR, ishiramwe rishinzwe gukingira impunzi, ko ryasubiriye kugira intege nke, byarananiwe ico ngo ryari rijejwe ca mbere gukingira impunzi. Tanzania iracahaye indaro impunzi z'abarundi zirenga 11,110 ngo kandi uko amezi agenda ejo haba hasa ntataboneka neza kuri izo mpunzi, bivuye ku kiringo cyo guhagarika imfashanyo cashikirijwe ko ari muri Kigarama umwaka wa 2025 uturimwo, nk'uko impunzi zibandanya zibitomora. Nimuje kandi
impunzi z'abarundi ziguriranye mu bihugu bitandukanye ariko kuri ubu ngubu zikaba zifise umutima uhagaze ndetse n'ubwoba ko zidashobora gukingirwa na cane aya mashirahamwe mpuzamakungu ajejwe impunzi ku isi nka HCR ndetse na PAM nk'uko izo mpunzi zibitomora. Ni mu gihe kandi mu Burundi amatora yimirije mu mwaka wa 2027 akaba ari amatora rero y'umukuru w'igihugu. Izi mpunzi rero ngo zikaba ziriko ziraterwa ubwoba bazibwira ko byanka bikunda umwaka wa 2027 uzosishika ata mpunzi nimwe ikibarizwa mu bihugu bitandukanye. Ni mu gihe kandi ngaha mu karere k'ibiyaga binini habandanya humvikana ikibazo kijanye n'impunzi zibandanya zifatwa nabi ndetse bikanaboneka ko zamaze gutabwa nk'uko nazo zibitomora. Ngivyo rero ibiriko biravugwa ku rubuga ucawumva ko ari ishavu ntangere kubiriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane ibijanye n'impunzi nk'uko amakuru tuhabwa n'amasoko yacu abandanya abishikiriza. Bikaboneka ko rero impunzi na cane abarundi bashavuye cane bakaba basaba amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe impunzi kubakingira. Mu yandi makuru kandi nuko ngo komine yose isabwa kwinjiza imiliyoni 60 ku kwezi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu kuri uyu wa 2 Nyandagaro 2025. Umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Gervas Ndirakobuca yamenyesheje ko buri komine yose mu Burundi itegetswe ko kwinjiza imiliyoni 60 z'amafaranga y'amarundi ku kwezi kugira ngo yitunge kandi iteze imbere ibikorwa byayo. Ivyo yabishikirije mu birori vyabereye muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura aho abategetsi n'abanyagihugu intsinzi bari bitabiriye uwo munsi udasanzwe. Umushikiranganje yasabye abayobozi b'amakomine gukorera ku mugaragaro guha akazi ababishoboye gukingira amatungo ya leta ndetse no kurwanya ibiturire. Uwo munsi kandi wahimbajwe mu makomine yose y'igihugu mu ntumbero yo gushigikira iterambere ryegereye abenegihugu biciye mu gukorera hamwe ndetse no gufashanya mu n'imvukira z'amakomine. Ngivyo rero ivyari biriko biravugwa mu makuru yo kuri iyi saha. Reka amakuru y'aka kanya tube tuyasozere ngaha tubandanye dusubira mu makuru araza kuba agezweho kuri nomesha ko yanyu mukunda cyane nkuru dende Isange TV munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatohoza mweza tabitandukanye. Reka shimire mwese ro mwadukuriraga muri mu bihugu bitandukanye abari mu makungu kure mwese mbashimire kuba mwari kumwe natwe makuru yacu nagasaga tubandanye dusubira mu makuru araza kuba agezweho 5 kuri nomesha ko yanyu mukunda cyane inkuru dende Isange TV munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi babyakorewe amatohoza.